cyose nicyo cyamuza cyama cyerekana ibya umwembe n'umwembe umucungwe n'umucungwe indimu n'indimu nuba n'indimu ko zishaka gusa n'imicungwe ariko nta musi n'umwe uzosanga umucungwe wamye indimu nayo yamye umucungwe naho bishaka gusa naho uzokwiyambika imyambaro imeze gute naho uzonyegeza naho uzobigenza gute bizomenyekana ibintu bimwe by'abafarisayo bizomenyekana by'abafarisayo biramenyekana kunjanja ku bantu basengera ubusa pasiteri naho yararongoye ishengero amasengesho yari karasenga yaraye ubusa ntiyari mukuri yahengamira kubiboneka yahengamira kubifatika yahengamira ku bintu ibyo ari byo byose yari karasenga amasengesho ataraye ukuri ameze nk'ay'abafarisayo Yesu adufashe cyane kandi iherezo ry'iyo nkuru byarangiye Manuel atwaye wa mukobwa yego kandi birangira atamutwariye muri icyo gihugu amutwariye muri Canada. Haleluya. Manuel yasenga amasengesho y'ukuri. Manuel yabwirwa yavuga ibitivuye ku Mana. Manuel ntiyari indyarya. Manuel ntiyari umufarisayo. Bamuhanye yaremera agaca bugufi kuko yavuga ngo Mana si wowe wabivuze none. Ariko uwo mukobwa we yari umufarisayo n'uwo mupasiteri nawe yari umufarisayo. Yesu adufashe cyane. Manuel arihorera aca kumazi aravuga ngo Mana si wowe none ati ni jewe ni wowe wavuze ati ni jewe none ko pasiteri yahagurutse n'undi mukobwa yahagurutse arababwira ngo abo bahagurutse nk'abantu ariko jewe nahagurutse nk'Imana. Haleluya. Manuel ati sawa kazi muvuze. Igihe kimwe bariko barasenga barasubira barasengana Imana irongera iravuga ati Manuel we ndaguhaye ndakugiriye ubukwe ati kandi ugira kabiri Manuel we ndakujanye mu gihugu cyo hanze. Abantu ati uje ntazi kwandika ntazi iwawe ntazi n'urudome ntazi n'ikonati ariko hanze hehe mu gihugu cya hehe kizogenda gute? Bwira mugenzi wawe ngo Imana ntizi muri ngene bigenza. Iyo umuntu asenga umutima wiwe utari mu bufarisayo, iyo umuntu asenga umutima wiwe utari mu buryarya, iyo umuntu asenga yubaha Imana agahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ntizi muri ngene bigenza. Hakizi muri ngene bigenza. Ntabikora nkaba yo ariko ndakunda Imana yaba ariko ndakunda Imana subiye gukunda Imana kuko haleluya subiye gukunda Imana subiye kunezererwa Imana. Ndabasaba muve mu bufarisayo n'ukuri muze dukunda Imana by'ukuri bivuye mu mutima muve mu bufarisayo niyo muri myambaro y'ubufarisayo ariko dusenga Imana by'ukuri. Manuel baramusuzugura kindi gihe baja mu kindi agenda kumusengera ku musozi n'ubundi Imana iguma ibwira Manuel ati Manuel ndakugiriye neza ati cyambere ndaguhaye urugo rwiza tubwira kabiri ndaguhaye inzu ya etaje n'ivo zitatu atubwira kandi ndakujanye Buraya ati kandi ndaguhaye umudokiteri niba agiye kuba umugore wawe. Kandi aho Manuelina niho yarari na wa mupasiteri niho yarari n'abandi basenzi niho barari baravuga ati ibyo byose ibyo turabipinze ibyo turabicishije mu murongo. Abantu baraba kubiboneka ariko Imana iraba kubitaboneka. Imana iraba kubitaboneka.
Imana idufashe cyane. Icyo umuntu wese akikuramo ubufarisayo agahagarika ubufarisayo bw'injyajya ntibyatebye. Bibiliya irerekana abafarisayo b'injyajya ingene bari bameze. Ndakubwira ikintu kiranga abafarisayo, bagira ishyari ryinshi. Abafarisayo Imana ivuze ngo ndavuze bavuga kuri wewe ari ngaha umufarisayo ishavu rija mu mutwe. Nicyo gituma bamwe bategere bace batangura kurwanya Imana yavuze. Nicyo gituma batanguye kurwana Yosefu. Imana iravuga ikintu ikakivuga uri umwe cyangwa urahandi hantu. Ntuze wihute kubwira abo muvukana nguvutse ibi n'ibi n'ibi. Ntuze wihute gutangaza mu rusengero ngo yambwiye ibi n'ibi n'ibi. Uzobigumize mu mutima ahubwo baze babone bisohora. Kubera abafarisayo muba mwicaranye. Muba mwicaranye. Ndodosi yaririmbye ngo tugendana nabo, dusangira nabo, twicarana nabo. Wibaza ko ari bande? N'abafarisayo bigira ngo n'abakizwa, bigira ngo bubaha Imana ku mibiri, ariko aramabingira y'inkazi. Abafarisayo usanga buziye mu rusengero. Abafarisayo usanga buziye mu rusengero kandi ibintu babikora ku rutonde neza. Abafarisayo b'injyajya. Abafarisayo amashengero yose yuzuye mu abafarisayo yose abafarisayo baba bahari. Yose atana rimwe ributse. Mu mashengero yose abafarisayo bose baba bahari. Kandi baba mu nzego zose. Mu bakozi babayo, mu basenzi babayo, mu baririmbyi babayo, mu bintu byose babayo. No muntu umwe bariyo. Iya mbere yari Petero. Atararonka mbegu yera. Yesu ahagarara hariya aravuga ngo mu mwanya muto inkoko itararika kabiri muri mwebwe hazoba umwe anyihakanye. Petero umufarisayo wa mbere kandi aravuga ati uwo ninde yo kubaho kivyo wiye ninde yo kwihakana. Yes umufarisayo. Isaka itarabika byaragaragaye ntibyagaragaye. Nagomba nkubwira ngo naho bonyegeze ubufarisayo bumeze gute, nimba Petero byaramenyekanye udafise mpemu yera bizomenyekana. Kuko umuntu wese yama ivyama afise nibyo byamusa. Sinzi ntiwumvise neza. Igiti cyarico cyose nicyo cyamusa cyama cyerekana ibya umwembe n'umwembe. Umucungwe n'umucungwe. Indimu n'indimu. Nuba n'indimu ko zishaka gusa n'imicungwe. Ariko nta musi n'umwe uzosanga umucungwe wamye indimu nayo yamye umucungwe. Naho bishaka gusa. Naho uzokwiyambika imyambaro imeze gute, naho uzonyegeza, naho uzobigenza gute, bizomenyekana. Ibintu bimwe by'abafarisayo bizomenyekana. By'abafarisayo biramenyekana. Wanga kubyemera Imana ikazoca ahandi. Iherezo ivyawe bikaba bibi. Ndiko ndavuga abafarisayo. Abafarisayo bafise ishyari riteye ubwoba. Abafarisayo nimba hari umuntu muri wa mbere abaho n'umuntu yitwa umufarisayo. Umufarisayo ameze nk'umurozi muricarana kandi agomba kukuroga. Umufarisayo ameze nk'umubeshi muricarana akakubwira ibyiza mu wundi mwanya akagucisha gato. Umufarisayo ibintu biye. Abafarisayo Yesu avuga ngo abantu basengera ubusa. Abafarisayo ntibavuga ukuri. Abafarisayo icyo bakora gusa bazi kwiyorobeka mu buryo bukomeye cyane. Kandi hari icyo Bibiliya igenda ibavuga ko abafarisayo abafarisayo bigira abagore
ubugororotsi bimwe birenze n'urugero. Ijambo ry'Imana iyo rikyo riravugwa ubona nta iri jambo ririko riravuga umufarisayo ntagiherezako acavuga ngo babwire umufarisayo niyumva ko ijambo rimuraba acavuga ngo babarire uwe hari amafuti azi yakora kandi namwe mugera aramubwira ngo wewe uri umubesha wewe uri umusambanyi wewe ehera arabyumva mugabo iyo uri kuravuga ubutumwa akamenya yuko mu rusengero cyangwa mu mugura arimo hari umuntu yagize ikosa rimwe acafata ibyiwe byose akabinyegeza akaca abona ko abanyabyaha ari babandi. Umufarisayo agomba ngo babwire ngo nibariya ntiyigera yihereza yishirako ijambo riko ryavuga ko rimuraba. Umufarisayo yama yigira umugororotsi muri byose. Yesu adufashe cyane. Narivuze ngo yigira umuki Bibiri ivuga ngo wawe yumvira ko uhagaze wirinde ntugwe wiyubaha ntugwe. Umufarisayo yigira umugororotsi mu buryo bukomeye cyane. Hari n'amadini usanga avuga ngo nta rindi dini rizoja mu ijuru turetse twebwe twenyine abandi bose igihe no bazoja mu muriro twebwe nitwe tuzoja. Ayo madini abaho n'umukizwa uzabumva ko ari we wenyine. Abafarisayo n'abantu barapinga cyane naho ubuhanuzi bwovuga barabupinga bagatugosibwa barakubwira ati wowe n'uwabikumariye nta mana yakubariye cyangwa ibyo n'ibyiyumviro uri kubiyumvira. Abafarisayo barapinga cyane ntabwo bemera bapinga iby'Imana. Isomye muri Luka 12:24 usanga hari abapinga ari b'abafarisayo bapinga mu buryo bukomeye cyane. Abafarisayo bavuga amajambo aryoshe kandi asosa ariko ibikorwa byabo byarapfuye. Iri jambo ntimwaryumvise neza. Bavuga amajambo aryoshe kandi asosa ariko ibikorwa byabo byarapfuye. Keneye kumenya iby'abafarisayo neza soma Luka 20 Matayo 23 wereye ku murongo waho wa 3 ubandana hadusomere twumve. Matayo 23 soma ku murongo wa 3. Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Nuko ibyo babwira byose mubikore ariko muvyitondere ariko nimukurikire ibikorwa byabo. Subiramo neza aha. Nuko ibyo bababwira byose mubikore muvyitondere ariko nimukurikire ibikorwa byabo. Kuko ibyo bababwira byose mubikore ariko ibikorwa byabo ntimubikurikire. Vuga unganganya wowe. Kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Umva umufarisayo. Kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara. Kubera ibyo bavuga atari byo bagira gute si byo bakora. Baravuga ibintu baravuga ngo wowe ni wihane mugabo wowe ntibihane. Wowe tangira Imana mugabo ntibatangira Imana. Cyabugufi ariko ntibaca bugufi. Senga bakabwira abantu ati dusenge mugabo bo usanga atamasengesho y'umunsi umwe bakora. Ibisonze abafarisayo hano naho tutangaza itangaza twese Imana yavuze ngo dusenge amasengesho y'imisi 5. Umufarisayo wowe wasenga yariye aza yariye tubarekesha icyo abafarisayo yavuze naho Imana itoba yavuze rikaba ari ijambo ry'Imana. Umufarisayo we yumva ibyiwe ari byo bizima ntashobora gukora ibyo yabwiwe. Badanya wowe. Kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara bakayikoreza abantu ku bitugu. Abandi barabikoreza ibintu bigoye ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoki. Abafarisayo ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu. Nta kindi
bandanya we. kuko amande yabo yanditswemwo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza. Soma kuri 6 wumve. Bakunda ivyicaro vyo haruguru, Ego aho batumiwe cyane, n'intebe z'icubahiro mu masinagogi, abafarisayo nuko no kugirwako bwakeye mu tuguriro, no kwitwa n'abantu rabi, no kwitwa n'abantu rabi ryari izina ry'icubahiro. Hajya avuga ati ndagize bwake abo ni abafarisayo. Yesu adufashe cyane.